kandi n'ivyo natwebwe tuje muri Amerika tuvuga ngo tuje gukorera umuryango ngo turiko dukurikirana American Dream, le rêve américain. Ni ukuvuga yuko dukora amafaranga tukayadepansa hanyuma twebwe tutakihari akakurira mu miryango yacu. Wabivuze ati amazina manini manini nka za Hilton, nka za Marriott usanga ubutunzi bukurikira bukagumamwo. Muga twebwe mu Barundi Yeah. usanga bijana n'izina ry'uwo muntu. Twebwe rero turi ngaho no munsi kugira ngo twereke abarundi b'iwacu yuko iyo wakorera amafaranga hagera igihe ukayabyaza umusaruro kandi ukayaraga umuryango uzogukomokako. Yego nk'uko bivuze amagara ntasezerana kandi n'ubuzima ntibusezerana. Haba mu gihe umuntu akitswe n'amagara atagishobora gukora, hari integekanyo aba batunzi baba bafise ituma bagira amahoro mu bijanye n'ubutunzi. Abantu benshi barakubwiye yuko igituma batakoze ibi n'ibi batiziganirije batagize investment bikomoka kuko bari basanzwe binjiza make. None nk'ivyo muri ko muradusigurira uwinjiza makeya yobishobora birashoboka. My dear, anybody. Ikibazo cyiza cyane kandi icyo kibazo rero nicyo gituma ngo ivyo nivyo abantu bafite amafaranga hoya. Ntabwo ari one size fit all. Ntabwo ari size nka kuri bya muzo bakubwira ngo iyi mpuzu uyambagwa size yose ishobora gukurwa muri iyi mpuzu oya. Hariho plan zitandukanye. Wewe ufata plan ikwiye nuko umufuko wawe ungana. Hariho abantu benshi babinonosoye baze tubibereke tubikorane hanyuma ufise dukeyi atanguze dukeyi, ufise menshi atanguze menshi. Muganje tutuye kumva umuntu avuga ngo ntavyo namenye. Je ndibuka ngishika ngaha muri Amerika mu 1999. Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omudishanjuma ku basanzwe batungiye mbere kuri Agaciro Media. Uno munsi niteka ridasanzwe nubwo turi Bujumbura, reka dutembere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ma state atandukanye tuyage n'abarundi kazi bariyo cyane cyane nko mubizi kuri Agaciro Media tubasangiza ibiganiro ndema butunzi kandi tukanoronka ubumenyi budukabura mu buryo bw'iterambere. No munsi tugiye kwakira Dr. Paul na Dr. Zena hamwe na Dr. Claudine, aba bose tugiye kuyaga ivyiyumviro nuvuga ko ari ndema butunzi kandi badufashe kwikangurira kuja mu iterambere, ariko cyane cyane ibikorwa bariko barakora nibikorwa hani novuga ko biraba abarundi n'abarundi kazi baba ku mugabane wa Amerika, ndavuga nka Etats-Unis, USA hamwe na Canada. Reka tubaye ikaze cyane duherengira kuri Dr. Paul. Tubaramutse cyane Monsieur Dr. Paul. Murakoze cyane Olivier homme de changement. Ndabaramukije cyane kandi ndaramukije abo turi kumwe muri kino kiganiro hamwe n'abariko baratwumviriza. Nanje nkaba ndabifurije amahoro n'amahonda, amagara n'amajana. Ego. Aho mutumbereye neza hano kano kanya muri state iye. Jewe mba muri leta ya Virginia hafi ya Washington DC mu karere bavuga ngo ni aka DMV. Murakoze. Ego. Reka turamutse cyane madamu Dr. Zena. Tukuramutse cyane Dr. Amahoro canje Omudishanjuma, murakoze kuma karyo kandi ndashimiye Agaciro Media nkaba nongera kuramutsa n'abari batwumviriza. Jewe natsi ndaro i New York neza ku muji bita Buffalo, turi hafi ya Canada. Ndabaramukije cyane. Murakoze cyane, turi kumwe kandi na Dr. Claudine, namwe tubaramutse cyane. Mahoro ndabaramukije, urakoze cyane Agaciro Media kuduha uyu mwanya. Mu kazina nkaba nitwa Claudine Blaise, nkaba mba muri California aherereye muri Los Angeles. Ego. Murakoze, aba nibo tugiye kuyaga ahanini ku bintu novuga ko ari umucongira mushasha mu gihe bariko baravyura cyane cyane mu Barundi. Muri ivyo bihugu aho abarundi nk'abarundi mwasi zino bizera ko muri mu madolari, ariko rimwe na rimwe ugasanga iyo bishitse mu kavayo hariyo ubusaza butagenda neza.
twagira tubabaze mbega muravye ivyo bihugu uko abarundi babibamwo niko n'abandi bose cane cane nk'abavuye ku mugabane wa Aziya no ku mugabane wa Afurika mubaho co kimwe cane cane ndavuga mu bintu bijanye n'ubutunzi. Reka ko muri ico kibazo tugihere kuri Dr. Paul. Murakoze cyane hano muri Amerika nk'uko bivuze haba abantu b'imice b'inzira nyinshi. Murazi Amerika yatangwe n'abantu baje bavuye i Buraya mu hari abandi baje nk'abimukira. Rero ikintu gikomeye cyane hano muri Amerika nuko abantu babayeho mu buryo butandukanye mu by'ubutunzi na cyane cyane bibanye n'ingene n'amakuru bafise ku bijanye n'ingene ubutunzi bwubakwa, ku bijanye n'ingene amafaranga akora na cyane cyane akora mu nzira zo gufasha nyeneyo kuvyara yandi mafaranga. Bakabo kandi mu buryo butandukanye bivanye n'ingene mu bihe bigoye by'ubuzima zaba indwara iyo bakitswe n'amagara canke n'igihe kumbure bitavye Imana n'ibindi bikomeye amakuru bafise kuri ivyo bihe n'ingene amafaranga akora muri ivyo bihe n'ingene aboneka yofasha muri ivyo bihe biratuma ingene abantu babaho mu buryo butandukanye bamwe bakoroherwa abandi ugasanga novuga ngo bama bari mu magume mu bijanye n'ubutunzi. Okay, murakoze cyane. Twebwe hano mu Burundi je nka Omdishanjuma hari igitabo duherutse gushira habona n'igitabo twakoranije mu ivyiyumviro by'abagwizatunga aho twibaza duti ko abantu bose none baronka amafaranga kubera iki yatera imbere bakeya. Donc iruhande y'ico gitabo uretse ko abagwizatunga batwereka ko batsimbataza ubutunzi mugabo turashaka kumenya bega nkamwebwe nk'abarundi n'abarundikazi mwatembereye mu mahanga cyane cyane ko muri ca gihugu kizwi ko ari rutura mu by'ubutunzi birashoboka yuko amafaranga ndose ayo mafaranga donc shobora kuyinvestisa canke nkayazigama ejo bikazomviramwo n'ubutunzi nzoraga abanje. Reka kumbure ico kibazo Madame Claudine Blaise bakitwishure. Murakoze cyane nk'uko ubivuze kubera iki bamwe bacunga abandi ntibacunge kandi twese tuzi ko amafaranga ahari, right? Amafaranga buriya ni topic abantu benshi badakunda kuvuga n'abayafise ntibakubwira ko bayafise. Ikintu nabonye gituma bamwe bacunga abandi ntibacunge n'ubumenyi bw'amafaranga. Bamwe barayagira ntamenye uko akora. Ni naco kibazo dufise hano muri Amerika. Tuje ngaha twese dufise ubuzi turakora tugakorera amafaranga. Bamwe barazi ko bayabika abandi ntavyo bazi. Niyo mpamvu turi no ngaha kugira ngo dutange information umuntu ushobora kwifashisha akaba yakoresha amafaranga mu buryo bwiza. Ayo mafaranga nayo akazogufasha. Amafaranga twebwe abantu benshi cyo nabonye bazi ko amafaranga ari ayo gukoresha gusa aza ukayakoresha ariko ntibajya bamenya ko ushobora kuyabika akazohaba muri kazoza. Niyo mpamvu rero mpora mbwira abantu amafaranga ni nk'umukino ni nka game ya basketball. Utegerezwa kumenya amategeko agenda iyo game. N'amafaranga rero afise amategeko. Utayazi ntuzigera utsinda iyo game. Niyo mpamvu turi ngaha dushaka twerekera abantu bari mu bihugu vya Canada na Amerika tubereke eske amafaranga urayakorera kubera iki bari naho ntashobora kugusaba 100,000 ngo ubime biri kuri banki kweko utaseze ni kubera ubumenyi budahari. Niyo mpamvu turi ngaha kugira ngo buri muntu wese amenye ubumenyi bw'amafaranga akora. Iyo muvuze ngo hari abantu badafise ubumenyi ababufise baburonka gute abatabufise nabo babura gute? Ababufise bagenda hanze bakarondeza information zose ziri mu bitabo. Hari umuntu yavuze ati iyo ushaka kunyegeza information zishire mu gitabo kubera abantu nkatwe ntidusoma. Ahubwo ndishimye cyane kubona baranditse ico gitabo kubera ndazi ko abantu benshi bazogisoma kandi kizobagirira akamaro. Information izibona gute? Uragenda ukiinforme urazirondera ntabwo bazitwigisha mu ishuri. Je narize twese ngaha twarize ariko twaje kurangiza amashuri turealizinga ko amafaranga ntayo. Ubumenyi bw'amafaranga ntabwo ibintu hano muri Amerika cyangwa muri Canada babikwigisha mu ishuri. Ni ibintu wowe usoko ukagenda ukishakira information wowe wihigira ukagenda ukazishaka kuri internet ukazishaka mu bitabo. Niyo mpamvu twege twaragiye turazirondera dufite ubumenyi muri iyi topic. Niyo mpamvu dushaka kuzizana ngo tuzi abantu nabo babimenyereho twese twiteze imbere ku buryo muri kazoza vraiment
abarundi natwe tuzoja tuvuga ati ego vraiment twarakoze ikintu natwe twitejeje imbere noneho duteze imbere n'igihugu cyacu. Reka ko murengera ngo turagaruka ko reka Dr. Zena tuyari gato mu ivyo bihugu mwebwe murimwo hariho imiryango tuzi iri rurangiranwa ndavuga nka za Rothschild n'indi miryango myinshi ya za Rockefeller usanga bararondeye ubutunzi n'abana babo gushika aho naho bene gutanguza ivyo bintu batagihari mugabo abana barakibandanije ikintu ino mu Burundi canke muri Afrika hari abo tuzi bahoze bagwiza tunga bakomeye twotanga nk'akarero nk'umuntu nuno munsi bikizwi ko yari uwa mbere nuwahoze twara igihugu ca Mali uyu munsi abiwe bamukomokako ntitubazi twamenye uwo vyogenda gutereye kugira ngo ivyo twubatse n'abana babibandanye. Ico ni ikibazo ciza cane gose kuko nkuko mubivuze ubutunzi bukurikira umuryango bwatezwa gukurikira umuryango kandi nivyo natubwiye tuje muri Amerika tuvuga ngo tuje gukorera umuryango ngo tuko dukurikirana American Dream le rêve américain ni kuvuga yuko dukora amafaranga tukadepansa hanyuma twebwe tutakihari akakurira mu miryango yacu wabivuze ati amazina manini nka za Hilton nka za Marriott tusanga ubutunzi bukurikira bukagumamwo mu gatwe bwo mu Barundi usanga bijana n'izina ry'uwo muntu twebwe rero turi ngaho no munsi kugira ngo twereke abarundi b'iwacu yuko iyo wakorera amafaranga hagera igihe ukayabyaza umusaruro kandi ukayaraga umuryango uzogukomokako ntitwifuza yuko umurundi akora ubuzi butatu akurikirikana American Dream ikaba nightmare ugasanga atakihari canke ayo mafaranga yakoreye ajanye nawe nkuko havuze akajana izina runaka ryayarondeye ego twebwe dushaka amafaranga abirage nyimba twakora amafaranga nkuko Claudine mugenzi wanje yabivuze tuvuge nk'ibihumbi 100 biri kuri konti ntibice bitumuka nkuko tutayivyaza umusaruro ngo uruvyaro rwacu ruri inyuma ruze ruyakurikirane tubarage ntitubaraga amadeni tubarage ahubwo umutungo uzobafasha ahantu shagira nkabaha akarorero twe turiko turakukuruka turiko turapasura none dupasuye mu myaka 15 amafaranga twakoreye tuzogera tujanye nayo oya ntituvyifuza dushaka ahubwo yuko tuyakoresha tukiriho tukayakuza hanyuma agafasha imiryango yacu nyuma ari kugira ngo turihire abana baje ku mashure badafasha amadeni nyuma ari kugira ngo tubahe akazuka ko gukukurikiramo turi mu Burundi tubikore tutenze gufata amadeni tutenze gufata kuja kwanzambira amabanki ngo tugurane mugabo twebwe nyene ayo dukorera tuyakuze tuyavyaza umusaruro hama noneho aze abandaye mu miryango yacu no mu gihugu cacu turashaka ubumenyi tubuha abarundi kuko twarabukurikiranye turabwiga muri no minsi cane kuko ibindi bihugu abandi bakomoka mu yindi babigize kuva kera twebwe ahubwo twari tukiri inyuma dushaka rero tugire ekipe nini ibishoboye kandi yavyigiye yabinonosoye tuvyigisha abandi rero tuma turi ngaha ivyo mu kubigira muzobigira nk'abande muzobigira muri umugwi canke muri shirahamwe muri bande ikibazo ciza cane gose twebwe turi ndabivuga mu Congereza hama tubishire mu Kirundi turi aba licensed financial professionals ni ukuvuga yuko nka jewe ndi umuprofesseur ku university mugabo kugira ngo ivyo bintu ndabikore ndagenda nkavyigira muri New York nyine babigenza si umuntu yadukiza ngo aze kugira fraude bagire ni ibintu utegeza kugira ububasha kuko ntuza kwigisha ikindi umuntu nawe utakizi ni ibintu jamba nagize kuva nko muri Detroit nkavuga nti reka ndabigerageze ndavyugurutse haba ndavyereka abandi nyine bobigenza si ukuvuga ngo umuntu wese ari yadukiza abigire oya urigiramo ubumenyi hamukabigiramo experience hamukavyigisha n'abandi dufise kampanye yitwa ngo no child left behind no family left behind nta muryango dushaka gusiga inyuma ku bakenyezi twita ngo empower her nta mukenyezi dushaka ko asubigara inyuma nawe atagize gute atarondeye uwo mutungo bakora n'umugabo wiwe bawuvyaze umusaruro ukure ufashe umuryango wiwe
urumva dushaka kugira kampanye mugabo inonosoye kandi atari ibigo vya magendo, ari ibintu tuzi gukora, aho kuza kureba amafaranga umunyamerika ngo abingirire. Reka natwe abarundi tubinonosore, tubigiriranire, tuvyerekane kuko twarabiciyemo cane, twarabikoresheje. Mugabo abandi babitwigisha hari ibintu batunyegeze batubwire vyose. Urazi ko bavuga ngo hari umuntu aguha igice ca information, hama ico uyikoresha nico kiri mukuru. Twebwe rero dushaka dufate 100%, ivyo bintu abandi bagize kuva imyaka n'imyaka. Babita ngo 1%, ngo naba elite. Hanyuma bakavuga ngo middle class, abakora birirwa barakora mugabo bagakena bakora. Dushaka natwe uwo muryango tujemo, tuwukoreshe twereke n'abandi. muri ivyo bihugu musanzwe murimwo gatoya hasanzwe hariho abandi bakomoka mu bindi bihugu babikoze ku buryo mubona yuko mwe mutabikoze babasize. Dr. Zena sinzi ko mubananiza ko amabwiriza egome cyane kuko nka je ndabahaye akarorero je nivuze kugira ngo na Claudine aranyunganira ni ibintu abanyamerika bakoze kuva kera. Ni investissement ugira ikakuvyarira umusaruro, igakura mugakorana nk'abana batoya kabitangura abavyeyi kabibagirira. Ni ibintu abandi babigize kuva kera, twe nuko twari tukiri inyuma. Reka ndakongera gatoya. Nsubiye inyuma, Zena yavuze ko turi license. Nashaka aho hantu ndahatinde gato kubera ko nshaka ko abantu bamenya ko turi legit. Legit sinzi uko babivuga mu Kirundi. Turi highly regulated. Twemewe n'amategeko. Twemewe n'amategeko cyane. Tunyura mu background, ibintu by'ama fingerprint bakora byinshi kugira ngo baduhe uburenganzira ko dushobora kugenda tukigisha abandi bantu bino bintu. Ntabwo turi abantu byadukije ngo abantu baditinye ngo tuzoza ngo turiko tubabwira ibintu bidashoboka ngo bashyiremo amafaranga ngo ejo ngo amafaranga abure. Oya, ibyo dukora biri regulated, birazwi n'amategeko, leta iratuzi, amazina yacu arahari, ari kuri state, ugiye kuri website ya financial department ya state yose, amazina yacu arahari, baracuzi. Na ico rero ico kibazo ca kabiri warubajije Zena ko abandi bantu bo mu yandi bava mu bindi bihugu. Ego vraiment turi inyuma, turacari inyuma. Urazi mu Burundi turacari inyuma vraiment. Urebye nk'abantu bava muri West Africa, aba Nigeria, aba Cameroon, barateye imbere. Nibo bantu ba mbere hano muri Amerika bateye imbere. Uvuga ati ego barateye imbere. Twebwe ibi ni nka tukimenya. Uravye abantu bava muri Asia, bava muri za Vietnam, bava muri Korea, barateye imbere cyane. Hano nko muri California mba nibo batunze building yose ubona. Kubera iki? Iyo baje muri Amerika hariho campaign bafite of no family of financial literacy for everyone. Hariho programme bashiramo umuntu wese yinjiye mu gihugu. As soon as uje abari abantu babazi ko umuntu aje nka konsera, bahita batanga amazina y'abantu baje bakabashira muri iyo programme. Iyo programme yigisha ibintu bijanye n'ama real estate, amazu, yigisha ibintu bijanye na financial literacy, ukuntu ushobora gusavinga amafaranga akaba yo gufasha. Niyo mpamvu ugiye nkaho dukorera ntuzibabona Mutwenye turiko turarwanira ama overtime, turwanira amasaha yo gukora. Bo barikorera. Donc iyo baje hano babigisha kwikorera, ntabwo babigisha kuja gukorera ubundi muntu. Wavuze the Rockefellers ugitangura, ndishimye kubona uzi the Rockefellers. Usomye histoire yabo, ukuntu bageze aho bageze, ivyo dukora biri mu vyabagejeje aho bageze. Nivyo byabafashije kugira ngo bajye imitungo yabo iba passed down kuri generation na generation, umutungo uguma muri family. Hari igitabo nasomye cyitwa What Would the Rockefellers Do? Gikompara famille ya Vanderbilt, igakompara na famille ya Rockefeller. So Rockefeller bashoboye gushira umutungo hamwe, barawukontorora, bashyira legacy together ku buryo iyo legacy ari we generational wealth igumija kuri famille n'abandi bavuka. Ivyo dukora soma igitabo neza biri mu vyatumye bagera aho bari. Okay. Reka kumbure gatoya muri ivyo bihugu murimwo, iyo ubuzima ntibusezerana, hari igihe umuntu akora bashaka akaba ari ninjiza n'amafaranga, ugasanga kumbure yaragiye anasevinga, iyo ashengeye canke apfuye amafaranga yaba ari muri bank canke abakiri mu kazi
bigenda gute Dr Paul ngira ngo mwoduha umuco. Murakoze cyane kuri iki kibazo. Yego nk'uko bivuze amagara ntasezerana kandi n'ubuzima ntibusezerana. Haba mu gihe umuntu akitswe n'amagara atagishobora gukora, hari integekanyo aba batunzi baba bafise ituma bagira amahoro mu bijanye n'ubutunzi. Reka mugabo nje kuri iyo ntumbero ya mbere ijanye no gusezera isi. Hano rero ba bantu b'abatunzi nk'aba Rockefeller n'abandi abamaze kwijukira umugambi nk'uyu iyo bitavye Imana barafise ukuntu ibintu biba bitegekanije, ariko umuntu atabazi ingene bigenda no uvuga ngo umuntu abisukamwe atabizi. Iyo yitavye Imana rero adafise ayo makuru, mu bisanzwe urabona ko tubika amafaranga mu makonti atandukanye. Hari abafise amakonti bita ngo ni savings, abafise ayo bita ngo ama checking yo kuriha ama facture, hari abafise abantu ibyo bita nk'ama CD bimwe bita ngo compte bloqué mu Burundi. Hari izi zugukukuruka ahanini iyizwi cyane ni 401k, hari n'izindi mbwa bijanye. Hari n'abafise amakonte bakina imikino hariya ku masoko ama stocks na bitcoin, hari n'izindi konti zitandukanye. Rero igihe umuntu yitavye Imana urya munsi nyene ijya saha urya munota yitavye Imana, urya muganga hari numero ahamagara. Hanyuma rero uko bica bigenda amaze kumenyesha yuko umuntu yitavye Imana, iyo message ishika muri sentare yishuza abapfuye abitavye Imana, iyo bita probate court. Iyo nkuru imaze gushikira abo muri probate court, ico baca bakora baca baraba kuri rya numero ya sécurité sociale novuga ngo iranga umuntu, bagaca barondera amakuru yawe yose ku bintu vyose novuga ngo birihishwa uheranye. Bakiriko barondera ivyo bintu rero urumva ico baca bakora barazibira, nta mafaranga muri konti yawe yinjira, nta n'amafaranga ashobora gusohoka, barugara igufuri. Ico gihe rero gihera nko ku mezi gushika kuri 6 gushika nko ku myaka 3. Ico gihe rero umuryango wawe amafaranga ntukorako. Ingorane rero wana bica urufatangane kuko ntibakironka amafaranga yuko gushingura, ntibakironka n'amafaranga yo gusigara barakoresha ibyo wasize bitarishe. Uca usanga ari ingorane cyane. Handi abantu baca bagenda batondana agakoko, ino bavyita ngo ni GoFundMe canke bakagira ico bita ama WhatsApp group, bagatorukanya uduhera ugasanga n'ugukwira ntidukwiye ikaba ingorane. Rero ikindi gihambaye nuko ico kiringo giheze rero ivyawe bishikiriwe baca bagenda bagaharura bati uyu muntu hari amakuru atari bwatange, hariho ibi nibi atari bwarihe. Hanyuma bagaca bagira bati rero bitezwa kurihwa nibi amafaranga natezwa kurihwa. Hanyuma ajya usize baca bongera bakayaca tagisi, bakabona guha wa muryango ibisigaye. Aho n'igihe rero muri ya makonti twavuze adakingiye. Urumva rero ni ibintu biba bigoye. Hari uturero twinshi nk'umuntu ahambaye mu bashinze WhatsApp, hageze igihe haritaba Imana, amafaranga yashize muri makonti bene ayo adakingiye, afise miliyoni zirenga 10. Uyu munsi yitavye Imana barabuze n'uruhera rumwe bosora kugira ngo bashobore kumushingura, babanje kugira ca kintu citwa ngo GoFundMe. Ico gituma rero kuyakingira rero ofete bigenda gute? Kuyakingira rero ko bica bigenda no kuvuga bashizeho system ya yindi nyene ayo mafaranga avyaranamwo agakura gushika ubuzima bwose. Ni nayo system uhishizemwo ayo mafaranga ya probate court, ya sentare yishuza abapfuye idashobora kubona, ntishobora kuyashira kw'ikiganza. Iyo konte rero ubwo bwoko bw'iyo konte ino bayita ngo ni 7702. Ubwo bwoko bw'iyo konte iyo ariyo washizemwo amafaranga non seulement arakuriramwo ugatungiramwo, mugabo kandi abakingiwe kuko iyo probate court ntishobora kuyashirako iminwe ngo umuryango ufubisha wiwe, ngo umuryango ubure uje muri shinge na rugero. Vuga ntubukigirana ya GoFundMe ngo uze gusegereza amafaranga
uwo munsi nyene umwanya wose umuryango urashira kwintoke ugashobora guherekeza iwabo neza. murakoze cyane kuri kino kibazo. Reka ko muri Claudine atwibwire muri ivyo bihugu birashoboka ko umuntu asevinga cyangwa akainvestisa akagira investment, ivyo bikoreka gute? Bavuze ko mudusangiza ubumenyi bujanye no kugwiza ubutunzi, ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyo kibazo kirakenewe mu Barundi. Icyo kibazo kumenya ukuntu amafaranga akora n'ukuntu ushobora kuyabika akaza gufasha muri kazoza. Hari uburyo butatu amafaranga akora hano muri Amerika, right? Uburyo bwa mbere ni nka kuri amafaranga akura kuri bank, nta kintu nta mafaranga akura. Ndebe ko mushobora kubona nkavyerekana. Okay, reka ndavyerekana ngira sharinge mwerekane gatowe kugira ngo bitahurike. Okay, so hari uburyo butatu ukuntu amafaranga ushobora gusevinga amafaranga nganda bija ko gatoyi nyaruka kugira ngo bigufashe umwanya munini. So ubu aya ni amarules atatu y'amafaranga uko amafaranga akora muri bino bihugu. Hari rule of 72 ikubwira ni bank concept, ikubwira bijanye n'ahantu amafaranga yawe ari bizofata igihe kingana iki ngo amafaranga yawe ashobore kwikuba inshuro zibiri. Ni ukuvuga ko mfise nk'ibihumbi 10 uno munsi mfise imyaka 29, amafaranga yanjye ari muri bank account ariko ndiko ndabona interet ya 1%. Eske bizomfata igihe kingana gite kugira ngo mbashe kubona 20,000? Nimba amafaranga yanjye yicaye muri banki nk'uko bisanzwe aho abantu bose bashira amafaranga, mfatise 72 nkagabura n'ijana na rimwe nkabona imyaka 22. Ni ukuvuga nzobona 20,000 ushikanye imyaka 5. Aha ni abanyafrika benshi bashira amafaranga. Kubera iki? Muri Afrika amafaranga twakuze tubwirwa ngo jana muri banki, ariko hano muri Amerika system iratandukanye. Nico murambwira abantu system wakoresheje i Burundi sico kumwe na system iri muri Amerika. Nimba i Burundi bavuga ngo ushira amafaranga muri banki ukaba yashiramo ukabona ufite 100,000, hano biratandukanye. Nimba ufite amafaranga menshi hano muri banki ziba ziriko zirakoresha amafaranga yawe. Banki bari muri business gukorera amafaranga, ntabwo bari muri business ngo baguha amafaranga, baguha 1%. Ariko mfasha amafaranga yanjye nkashira mu yandi account, tuvuge nka index account ariyo twijukira abantu ngo bakoreshe, bakaba ariko barama 12%. Ni ukuvuga ko mfashe ya 72 nkagabura na 12 buri myaka 6 amafaranga yanjye azohora yikuba inshuro zibiri. Urabona nimba hano ku myaka 35 ndiko ndabona 4% mfise 40, mbonye 6% mfise 80 ku myaka 35 na raba ngaha ndi kuri 12%, ayo nzaba ndiko 320. Ni ukuvuga ko utegerezwa kumenya uko wakinira amafaranga sayo uja gukorera gusa, amafaranga ategerezwa nayo kugukorera uryamye. Mwana muri Amerika nico kintu abantu benshi bakoresha, barakubwira ngo amafaranga yawe nimba atari ko aragukorera uryamye uzokora mpaka umunsi uzafunga amaso bagiye gushingura. Twebwe tuzano dukoresha ingufu nizo twamenyere gukoresha. Twakuze twumva abavyeyi bacu batubwira ngo work hard, kora cyane. Muri Amerika suko biri. Muri Amerika ukora smart rero ni ukumenya ibyo nkuko Dr. Zena yavuze. Aba elite bakoresha iki? Aba elite amafaranga bakorera bajyamye. Reka tugende ku buryo amafaranga akura gute. Hariho environment zitatu aho ushobora gushira amafaranga agakura ukayagwiza. Hari ibyo bita fixed ni ukuvuga amafaranga yawe ari nta gikura, ni nuko uyafise hano muri 1%, nta nyungu ubona, aguma ari hariya banki ziyakoresha. Ni ukuvuga ko hano saho ushobora kubika amafaranga. Dufite ama account nyabaki ngaha, dufite ama saving account, ayo amabanki ubona hariya kuri bank, saving, checking na compte bloqué, nizo ziba ziri ngaha. Dufite izo bita variable ni variable bivuga gute? Ni ibintu utazi igihe bizoshikira, ntabwo ushobora gupredict igihe bizoba, ni ibintu udashobora gucountinga on, right? Ni nkuko Dr. Paul yavuze amafaranga ari mu masoko abashoboye gukina, ushobora gukorera amafaranga kandi ushobora kuyabura. Ushobora gukora amafaranga menshi cyane akaduka mu munota umwe akaba aramanutse. Twarabibonye
mu ndwi zibiri zihese abantu barabuze amafaranga cyane muri market hano muri Amerika sinzi uko byagenze abantu barabura amafaranga cyane ndetse n'aya mafaranga dufite mu bubikiro bw'amafaranga tuzokoresha nituja muri retraite nabo barayabuze so kwe tukwereka ukuntu ushobora kubika amafaranga atari hano ubu uri kurakina uri nk'umuntu uri kurakina urusimbi cyangwa wagiye sinzi ukuntu babyita gukina akamari right twe tukwereka kubera ikintu naje kubona mu abarundi ntabwo bashaka ahantu babura amafaranga bashaka bagume bayabona niyo mpamvu rero twege tuguha peace of mind tukaguha ahantu ushira amafaranga utazigera ubura n'atanu ubwo ni ukuvuga uyashizemo aho abandi bayabuze ngaha wowe ayawe aba ari protege nta n'atanu avako market yaduka kandi wowe ukamakinga amafaranga imanutse mahandi niyo mpamvu ubona biguma biduga nk'amasikariye ariko araduga aja mu ijuru urabona iyi niyo twita protection phase nk'uko ukorera amafaranga utegereza also kwiga no kuyaproteja kubera nta kamaro ko kuyakorera uri kurayata imagine ugiye ugafata amafaranga yawe ukayashyira mu isashe ifite ibitoboro ibyo wabikora uri kurayata so icyo tukwigisha nuko uyakorera ukayaproteja kandi ukamenya amakori uriha kuri ayo mafaranga muri Amerika hari umuntu turiha amataxi ariyo makori very important abantu benshi bata amafaranga mu makori kubera kutamenya urumva ariya makori rero niyo atuma tubura amafaranga kubera hano uja urahembwa bakagukura amataxi amakori wajya kugura ikintu ukariha sales taxes ukariha ari taxes wabika amafaranga yawe ugiye kuyabikuza ukariha amataxes kuri amafaranga wungutse none wumva utabikuru hahombera ariko hari ukuntu ushobora kuyabika kandi byemewe mu mategeko utabuze amafaranga yawe utagumiriye amataxi hirya no hino no hari uburyo butatu rero amafaranga bataxi haro tax now bivuga gute amafaranga yanjye nyashizemo ninunguka umwaka urangiye bazonyoreza urupapuro ndiha amataxi haro n'ayandi bita ngo tax later iyi tax later ni nk'ama 401k ari amakantu dukoresha kugira ngo tubike amafaranga ya retirement n'ama pension plan batanga ku buzi by the way ama pension plan tubuza abarundi benshi nta nayo bafata mfise uburoro bw'abantu benshi bageze kuja muri retraite babajije se warigeze ufata ama pension ku kazi bakubwira ngo ntavyo bamenye niyo mpamvu financial literacy ari ikintu gikenewe cyane kiri important muri community na iyi 401k ushiramo amafaranga ushizemo nta matax uriha nta makoro uriha ubu uzoriha ugiye kuyakuramo ni nkuko nokubwira ati fata runo rubuto rw'umwembe ugende urutere ariko ufite choix zibiri uida uriha amakori kuri no rubuto today right cyangwa uzorihe ya makori ku giti kizomera kuri urwo rubuto hamwe n'imyembe yose izokura kuri urwo rubuto so abantu benshi cyo batamenya ivyo government ngaho ziravyemera ego ni system niyo mpamvu twigisha abantu benshi hanini ntibamenye uko bikora baragenda bagafata batari informe yuko ibintu bikora hama mu nyuma ni nacyo gituma uzubona abantu benshi baja muri retraite nubwo baba bafite izi 401k bakabaho nk'imyaka 2-3 bamaze kuriha amakori amafaranga akabaherana bagasubira ku kazi hano birababaje cyane uraja mu masoko ukabona nk'abantu bafite imyaka 70-80 baracakora bagenda bunamije kubera iki nta amafaranga amakori yari yatwara ayandi nayo barabayeho babaho imyaka mike kubera n'ubuzima na inflation biguma biduga amafaranga arabaherana so ahangaha iyo ukoze ngaha ni nk'uko uri kurabika amafaranga yawe utazi ibizoba kuri aya mafaranga in the future aya mafaranga urayafise ariko uracayasangiye na leta kubera nturariha amataxes na tax advantage iyi ngiyi nyita tax never ama account ushiramo amafaranga ntiwigere uriha taxes yes biraba muri Amerika niyo mpamvu hano muri Amerika hari tax codes zibiri hari tax codes z'abantu bari informe na tax codes z'abantu batari informe iz'abantu batari informe rero ni nk'izi baguha ugapfa gushiramo amafaranga utazi ivyo urimo iz'abantu bari informe ni izi ngaho ivyo twita municipal bond ntabwo ujya wumva bivugwa cyane mu makominote yacu ibyo bita Rotary abantu benshi barabizi ariko navyo biri limite bivana n'amafaranga ukora ntabwo ari y'umuntu wese ukora amafaranga menshi si kwawe hari ibintu twita executive bonus plan mu ma insurance policies twebwe iyo twumvisha ama insurance abarundi turiruka
dutagira ngo life insurance ngo niyo gupfa ngo ngiye kwitaba Imana. Reka tuje tuvuga ukuri, urupfu rurahari, twese tuzitaba Imana. Ese hari umuntu azoguma kuri iyi si yanamye atazigera apfa? Twese tuzoba. Ariko ikintu tutamenya nuko ba 1% Dr. Zena yavuze, baba elite bakoresha ikintu bita insurance policy. Nkuko Dr. Paul yabivuze, account iri protege ku buryo amafaranga arimo ntaja muri private codes, n'amafaranga arimo ni tax free, uyakuramo nta kori urishe. Amafaranga ari ngaha aguma akura, ukayakuramo nta kori urishe, kandi hamwe ugize ikibazo ukarwara ushobora kuyakuramo ukayakoresha. Hamwe witavye Imana naho azoja ku muryango wawe, umuryango wawe umubaho ubuzima nk'ubwo bari babayeho nta gihindutse. So biri important cyane ko abantu bamenye kuri amafaranga akura, ushobora kuyaproteja, n'ukuntu ushobora kwirinda kuriha unnecessary tax, amataxes adakenewe. Yes, ni biri bigo ushobora kuri amataxes, cyangwa ushatse ukiga ibyo abakire bakoresha, nawe nturi amataxes mu bintu bitari necessary. Nibaze ko nishi ico kibazo ushobora kutubaza ibindi bibazo bivanye n'ivyo mvuze ngaha. Murakoze. Ahubwo tukiri ngaho nyene Madame Claudine, abantu benshi barakubwiye yuko igituma batakoze ibi n'ibi batiziganirije batagize investment bikomoka kuko bari basanzwe binjiza make. None nk'ivyo muri ko muradusigurira winjiza makeya yo bishobora birashoboka? My dear, anybody, ikibazo cyiza cyane, kandi icyo kibazo rero nicyo gituma ngo ivyo nivyo abantu bafite amafaranga hoya. Ntabwo ari one size fit all, ntabwo ari size nka kuri ibyo muzo bakubwira ngo iyi mpuzu uyambagwa size yose ishobora gukurwa muri iyi mpuzu. Oya, hariho plan zitandukanye. Wewe ufata plan ikwiye nuko umufuko wawe ungana. Nimba ukora amafaranga make, hariho plan z'abakorera make, hariho plan z'abakorera ageranije, hariho na plan z'abakorera menshi. Wowe rero tuguha plan ijanye naho umufuko wawe ugera. Ntiwitinye umuntu wese, nkuko Dr. Zena yabivuze, our mission ni no family left behind. Nta muryango dukwiye gusiga inyuma. Mpamvu plan yakozwe ko ishobora kuba afforded n'abantu bose. Reka tubaze gato Dr. Zena, abantu kenshi bari muri ivyo bihugu baravuga yuko abana iyo bagifise abana bakiri mu mashuri matoya baroroherwa. Muga iyo abana bageze kuja kuri kaminuza bica bizimba bikagorana. Gutyo bakavuga ko bati no bahora barungikira agasandorare mu Burundi, bavuga ati ubu biragumye. Ni gute umuntu yoshika muri ivyo bihe akabandanya baho neza kandi na za investment kumbura akazikora n'abana bakabaho neza? Ikibazo ciza cyane gose, kuko benshi nkuko nabivuze dufise abana bakiri bato, abandi bariko bakora baje mu bigero, hageze kuja ko baja kw'ishure twahora tuja mu madeni, ukagurana, leta ikakugurana ukabarihira hamwe ukayabasigira akagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Ideni warishe uja kwiga ntaho urihungira, ntaho urihanagura, ryama rigukurikirana. Rero twe turiko duhamagara abavyeyi, abakivyara, abo bakuze, baze tubereke ingene bugurura izi konte baziganirize abana babo, kugira ngo hageze kuja kw'ishure baze bigurane muri ya konte, baze bayarotire muri ya konte, barihira abo bana amashure, ntibabarage iragi ry'amadeni y'ishure. Hama kandi hari ico twita ngo 1 million baby. Nuwo muvyeyi ndiko ndabwira w'umurundikazi akivyara umwana amaze indwi zibiri canke amaze amezi abiri, imyaka ibiri, aze tumwereke twicarane ingene yitwumuguriza iyi konte. Afata amadolari, afata 5, afata 10, abe yahora agenda kugurira amakushe, amapampers, canke yagenda kugura amata menshi, amaka expired akayata, ayashire muri iyo konte, akurane n'uwo mwana, azobagere ku myaka 10 canke 15. Uwo mwana afise konte ahagenda ukarutira, umuvyeyi akarutira akavuga ati ndatkure ndamurihire aje kw'ishure, atarinze kuvunika agenda kugurana. Canke mba hageze ko agera mu bigero ashaka kugura inzu, agenda atora amafaranga make yigurane, arihe avance agura inzu, atarinze kuvunika kuri hypothèque y'imyaka 30, atarinze kuja kugurana banki mubwira ati wowe nta credit history ufise, nturigera ugurana.
akaja kwigura mu mafaranga y'umuryango. Abavyeyi banyumva, twe turafise abana bari mu bigero bagize imyaka 19, 25. Nimuze tubereke ingene wuguruza iyo konte y'ukuziganya ikazogufasha kurihira ibitabo umwana. Noneho murabizi abantu murakurikirana politike cane y'iwacu, ibintu biriko birahinduka, bariko barahindagura amahera bahora batugurana kugira ngo turihire amashuri abana. Ntituzi ko azoba kihari, ntituzi yuko mu myaka turiko turageramwo ayo mafaranga azoba akihari ngo batugurane. Reka rero twebwe turondera amafaranga yacu dukorera, tuyavyaze umusaruro akure, mugabo tuyaziganize abana bacu, nihagira kuriha ishure ntituze gukubita inzu bifusi, tube tuzi ko dufise ahantu hiwacu twikora dushobora kubarihira. Dr. Paul, urafise abana bakuze nawe bariko baja ku mashuri. Claudine, urafise abana batoyi bariko barakura. None mu myaka 15 canke mu myaka ingahe tuzokina kubabwira ngo tuze kubasabira amadeni, kandi dufise ubushobozi yuko twokuguza ayo makonte tukaziganya bagakurana nabo. Ntibishoboka yitwaguma gutyo. Reka rero mutubabwira abarundi batwumva, abari muri Canada, abari hehe, muze tubereke ingene twobafasha kugura amakonte. Muze tubereke ingene amashure wovuga ati umwana wanje ashaka kuza kwiga kuri Harvard, reka ndabe ingene no murihira amashuri. Si twese tuzoronka amaburse ya leta, si twese tuzoronka zirya fashanyo kuko bariko bazihanagura. None ejo tutize n'umuntu azokwandika agakeye tugende gusomesha. Kandi indirimbo ivuga mu Burundi ngo utize kutiga baragatsindwa. Twebwe rero muri Amerika tuje ngaha turi abimukira ndacecane babirabure, utegeza kuyiga, abana bacu bategeza kuyiga kugira ngo bazofate roreve yaho twari turi, kugira ngo tuborohereze ntitubasigare umutwaro munini badashoboye. Reka tubaziganirize, nibagira imyaka 18 bazoba bafise amafaranga yo kuriha ishuri. Zena ndashobora kunganira ngaho. Ego nyuganira. Iyi ni article ivuga ko mu myaka 18 iri kwirasi college degree ishobora gukostinga abavyeyi 500. Kandi nivyo urabona 500 by'amadolari, kubera ko ibintu biriko biradogo inflation urumva. So nkatwege twize je narize mfite amadegree menshi hano muri Amerika. Dr. Paul yarize, Dr. Zena yarize ngaha. Urebye ama student loan dufise n'amafaranga menshi cyane. Kandi ikindi kintu abantu bataje bakubwira ku bijanye na student loan, nuko student loan ikura ku bintu twita intérêt composé. No muzingiye nk'ikopesha mu 50. By the time nzori ibyo 50 bizoba byageze mu 100 urumva ukuriya niko biguma biduga. So hari umuntu yavuze ati student loan muri Amerika bayiha umuntu wari wese, umwana w'imyaka 17 18 aragenda akaba kosandi n'umuvyeyi bakayimuha, barayigwa ariko kuyiriha ni umusaraba uba wikoreye. So abavyeyi benshi baravuga ati je ntago nzosevinga nzajya gufata student loan. Shaka ndakubwire ko uwo n'umusaraba uza uri kurikorera. Niba utaragira student loan umenye ukuntu kuyiriha bigora, kandi uyiriha nk'ubu ndashobora kuba mfise 50 na nize nursing, ariko ndariha nubwo ndiha buri kwezi, ideni riguma riduga ntirimanuka. None umva ubwo atari uburozi tubita witchcraft urumva. So kandi ikibazo abavyeyi benshi batabona, imagine jewe sin saving abana banje mfise student loan w'ikigumi duga, abana banje nabo nje bafatira student loan. Ni ya student loan generation tuba turiko turagenda turaga abana bacu ikabakurikirana. Hano bavuze ngo it's a serious burden for new parents, plenty of whom still have their own college debt to pay off. Uribaza. So ico ni kibazo. Nk'ubu jewe ndacyafite student loan to pay off, ntegerezwa no gufata yandi nkaza nshira ku ruhande savingira abana. Rero ico ni kibazo gikwiye kwiga kigatangura, abavyeyi bakijukira gutangura hakiri kare. Iyo ukura savinga muri account, index account, Dr. Zena avuze, amafaranga yaba ariko arakura kuri intérêt composé. Aho kugira ngo uzoriye intérêt composé muri student loan, ushobora wowe kuba ari wowe ubona intérêt composé usevinze umwana gifite 2 semaines, umwana ajya mu myaka 18 agiye muri college. Imagine iyo intérêt composé mu myaka 18, amafaranga menshi cyane. Ariko abavyeyi benshi kandi nkaho ugasanga bagumye ushiramo duke usevinga duke kubera umwanya ari munini wo gukura. Ariko abavyeyi benshi ngaho ico bakora, bagurira abana ibintu bidafite 4 na 5.
umwana aravuka bagakora iminsi mikuru bakamusohora umunsi mukuru bagakora baby shower umunsi mukuru bakamujyana mu rusengero umunsi mukuru ugasanga udepanshije amafaranga menshi wari gushyira muri account akaba arakura cyangwa ayandi bakagura amatoys ibipupe ibikinisho byinshi cyane umwana atanakoresha jewe nobwira abavyeyi bose bizukire gukora kino kintu kugira tuzogira abana benshi bize kandi ico ikindi naco hari abavyeyi benshi iyo badashoboye kurira college bahita babwira abana babo ngo bajye gukora mu makampani turafise abana benshi b'abarundi barangije secondaire batagiye muri universite kubera iki abavyeyi ntibasevinze bakabura icyo bakora ntibazi naho bajya gufata student loan bagahita babwira bajya gushaka ubuzi mu makampani dufite abana benshi batari ko bariga kubera iki kibazo ngira ngo sinzi ko novuga ni nk'inyunganizi kugira ko ibyo bitahurike igihe twari ko turandika igitabo kiyanavuze ko duherutse gushyira ahabona ngiheza kuzunguruka igihugu cyose je nari mu bisata novuga ko ibisata bigize ubuzima bw'igihugu donc biri mu butunzi nasanze nk'abantu bakora ibintu byabo bafise ibintu biboneka bya bindi bashobora kuzoraga n'abana babo abajene ntibari barimo niho je naca nibaza nti abajene ko twebwe dukorera kuri social media umujene wese afise donc telefone i smartphone tu no kuvuga aratubona ubona amafaranga ibihumbi 10 by'amarundi yobura ku kwezi 10 n'amafaranga make nko kubanywa amazi bita Amstel no ya Braludi ni ukuri kwa Mungu ni icupa rimwe navuga nti ku kwezi rero wo kwegeranya abantu benshi bagira utwo duke kwe twaje inshuro nyinshi tuzoba twavuyemo menshi kandi uno munsi n'ukuri ndabashingiye ntaye ko ari ibintu n'umunsi bigeze kure rero ku barundi n'abarundi kazi bari muri Etats-Unis donc USA hamwe na Canada nabo twizere ko babigizeho cyonye bakaza barasevinga duke uko imyaka yohera ngira ngo bosanga baragize menshi hari ikintu abantu bavuga mu kirundi ngo amavuta y'umugabo n'ayamurayeho niko bavuga so abenshi bavuga ngo ibyejo bizobara benshi ngo jewe ngo yanje ngo ndayakoresha ino munsi ngo ndayarye ngo nitaba imana abana bazimenya umugore azimenya ni ukuri dukwiye guhindura ico kintu kubera ntabwo ariko abandi bakora na Bible ivuga muri babita gute kanakore na Bible ivuga ngo umugabo n'uwusiga inheritance ku bana be n'abana b'abana be n'abana b'abana Bible irabivuga ntabwo ari je ndabivuze ni verse ni muri Proverbe 13 verse 22 ndahafise ni imigani 13 yes icyo kintu niba Bible kivuga kandi abarundi turi abantu dusenga cyane ntitukakirengagize urumva abana nicyo twabavya nicyo twabazanye ngaho ni responsibility zacu kubakorera umurage nabo bakazopasinga dani uwo murage n'amazina yacu kumbure tukayabona ku mabuilding hakuriye ubona ngo Hilton izina ry'umuntu nk'uko Dr. Zena yabivuze ariko barubatse izina natwe dukwiye kubaka amazina yacu tuyubaka gute muri ibyo byo creating a legacy na generational wealth biri very very important ntabwo icyo kintu ngo amavuta y'umugabo n'ayamuraye ku mubiri ngo ngivyeje barabejo nitubireke ngaho ibyo ntivyakeye ubaho tugeze amavuta y'umugabo nayo azokomeza akabandanya yisigwa n'abantu benshi abazovuka no musi n'abazoguma bavuka sinzi ko Zena yovuga yo kongereza kuri iyo topic ego cyane egome kuko nukuri nukuri mwavuze ngo umwana azimenya ngo imana ngo iguha ngo abana ngo bakaguruka baja kwimenya akanyoni karimenya hari imigani myinshi y'ikirundi usanga itajana n'ibihe cyangwa ugasanga hari ubundi ubu contradict rero nta kuntu twebwe tunavuga ngo twaje muri Amerika kubera abana bacu twavuga ngo tuje ngo American dream y'abana dukora abana twavye none tuzobasigara umuzigo ni muze rero nk'abarundi natwe tubereke ingene bigenda ababigize imbere yacu ni benshi abadutangure ni benshi ntishobora kuba twitwaza ngo twebwe ngo twaje ngo ntitwabimenye oya ubu turahari hariho abantu benshi babinonosoye baze tubibereke tubikorane hanyuma ufise dukeyi atanguze dukeyi ufise menshi atanguze menshi mugane tutuye kumva umuntu avuga ngo ntavyo namenye je ndibuka ngishika ngaha muri Amerika mu 1999
baratubwira ngo amashure ngo saa y'impunzi ngo uje uri impunzi ngo genda ukore mu ruganda ngo ukore amadolare ngo rebiyevere mugabo turabonye yuko impunzi ishobora kuza ngaha igakora ikavyaza umusaruro amahera ikarubika amafaranga mu Burundi ikubaka inzu ikagira ivyo itunze umuryango naho twaje turi impunzi hari abaje ubwo buryo bwinshi n'ivyo mugabo ico duhurijeko nuko dukeneye kubeshaho imiryango yacu nuko tudashobora kubasinda bibazo umwana ntashobora kuba nzimenya ngo nagende ngo azotora hariya oya tuteza gufashanya tukavyerekana kandi n'ukuri twebwe baratubaza ngo ufise abana bangahe iyo uvuze ngo ufise babiri bakoze ngo abana babiri gusa none hageze kure ya fagitire niyo ndihiye abana 10 niyo ndihiye babiri wumva umutwaro umeze gute ubudasa Dr. Paul ndashobora kunganira gatoya niba neza abatari bake muravuze ikintu gihambaye cyo kuvuga ngo amavuta y'umugabo nayamurayeko ico ni ikintu gikomeye cyane kuko arariye ivyiwe uyu munsi yanabikoreye ubuzi buri butatu aribagira yuko ubwa mbere bwa buzi bunini muruhisha musigamwe imvune ejo ntazi bimushikira ejo ashobora gufatwa na stroke mwita ngo ni AVC abandi bita ngo ni gipande abone ejo ugasanga agwaye tuvuge yini ndwara ikomeye umutima urahagaze ejo aragwaye yini ndwara Parkinson ejo aragwaye izindi ndwara nyinshi turazibona ngaha muri Amerika ni nyinshi niwacu muri murazizi zirahari igihe rero utisuganije hakiri kare ngushire ya mafaranga muri ya sandugu bariko baravuga ngaho nonse mikuvyarira amafaranga hakurikije ya intérêt composé mwe bitango ni intérêt inyungu y'uruhererekane hamwe wunguka ku mutahe ukunguka no ku nyungu byose bigafatana bikungukira hamwe utashize aho hantu ntuza waratekanije ica kabiri aho hantu nyene hamwe twanavuga mbere hakingiwe na ya probate court niho uronka rero novuga ngo mwisuganyo mwiza ujanye n'indwara iyo amagara gukitse muri izo nzira navuze bene izi konte twifuza yuko abantu boza tukazibereka ingene bazishinga niho usanga ivyo bibashikiye atagishobora gukora ya system ikimuzanira amafaranga ashobora gushikana 90% kuri ya yandi novuga yagambirije akayaronka Dr. Gato ndaguciye mu ijambo birashika muri ivyo bihugu hakabaho umuntu adafise akazi iyo atagafise donc bigashika kagwara canke akagira ikindi kibazo ico gihe bice bigenda gute urakoze cyane justement nivyo reko ndavuga ino birashika ukagwara kuko iyo ugwaye ukamara amezi 3 anatana 6 agira ati mutamu ari umukozi mwiza mugabo ntidushobora kubandanya gutyo rigenda muhira ni waruhuka ni watora mitendo zogaruka haba bakwirukanye abakwirukanye ugwaye birashika kandi gihe rero utaba waratekanije ikintu na kimwe ya mafacture yanze teza kubandanya irihwa ya matara arihwa ya mazi arihwa wa mudugura arihwa bijya vyose birihwa uteza kubandanya ubiriha none utategekanije aha amafaranga azova igihe ivyo bigushikiye bizogenda gute rero nico gituma tugira ati nibaze tubereke ingene bica tubereke inzira inyishu kuri ivyo bibazo uburyo bwo kwikingira kwisuganya vya bihe bigoye vy'indwara iyi system izoshikuzanira amafaranga aho nyene aca agufasha muri vya bihe udashobora gukora utakironka amafaranga ava mu nzira z'akazi ni ikintu gihambaye cyane kandi benshi ntibanavyibaza nayo nariko ndavuga mbere yuko kirahambaye cyane kuko iyumvira ahantu tuvuga wagambirije kugira ntuvuga ngo ikonte y'umuriyoni kumbura ariha nk'ibihumbi 3-4 gutyo birenga gato bivana n'ukungana n'imyaka ufise hanyuma mu kanya gatonyi ufashwe na AVC biranse ntuvuga ntiwikakaza ntushoboye gukora hagaca haza amafaranga ashobora gushika ibihumbi 900 wumva wocu bandanya igwara gute urashobora kwivuza urashobora kuronka utwo yifuza twose ariko ugiye atigeze atekanye ikintu na kimwe bikamushikira gutyo azoca yishwa n'agahinda bwa bukene burinjiye amafacture nashoboye kuyariha n'icarya ntakironse azopfa imbere yuko
ngira ngo n'urupfu rugera kuza kumutwara. Rero nico gituma rero Okay. duhamagarira abantu koko bi- n- utaravye n'imyaka ugezeko aho bimenyeye aho ronkeye aya makuru izi nkuru izi information uzifatira aho nyene turasabye baze bazifatira aho nyene tubereke kuko ndetse ntibanatebe cyane kuko iyo utategekanije integuro yawe ubuzima bwawe uba utegekanije uba wateguye kuja muri esheke. hari uwavuze ngo udafashe risike ngo ahubwo niwe ufashe risike nini gusumba. Nico gutangaza rero muri izi rero nico nagomba ngira ngo Corinne gisubira ko yanabisobanuye neza muri izi konte tuvuga ko twifuza ko boza bakijukira nta risike nimwe irimo. Twabonye yuko iyo ahandi amafaranga ariko aratakara hamwe biduga imanuka hoho agiye gutakara aho yotakaye acahagara hajya nyene mbere ukunguka n'utundi dukenye amasoko asubiye kuduga bigaca bidugana aha nta na risike nimwe irimo ahubwo amariske abaho ubu yikingiye yose. Ndafise ikibazo kuri Dr. Zena muri ivyo bihugu hari abantu nkunze kumva Jason Sindagiza y'umugabo biravugwa yuko kubaka muri ivyo bihugu usanga bigoye aho usanga umukenyezi n'umushinga nawe wiwe gushira uburyo hamwe cyane cyane bakogwa nagiye aterambere rimwe na rimwe bishobora kugorana kuko nkunze kumva ko haba ama divorce ubwinshi ariko Dr. Zena birashoboka yuko umukenyezi yifatanya n'umugabo ubwo babaye babiri siho nkuko Bibiliya ivuga ati ubwo babiri nyene barutumwe siho byose binyaruka. Ego cyane urazi ko avuga ngo ubugirigiri bugira babiri. Iyo muri kumwe muri babiri muvyumva kumwe biroroha kuko ntanga akarorero ufise ipoteki y'ibihumbi 300 umugabo akorera 150 umugore akorera 50 mushize hamwe hama mundi muryango umukenyezi ntakora nta information ntaki byose bira umugabo nose ma physiquement umugabo araruha kugira ngo azane amafaranga ariha ya ipoteke y'ibihumbi 300 ashika mpira yajegeye umukenyezi nawe agashika mpira atacu yafashije urumva yuko ntibishoboka ntimushobora kubaho nishobora kuvuga nti muri American Dream babiri bateza contribute kugira ngo mufashanye mungurananire kandi muri mu magara ya misi yose tworoheranirize. Ivyo amadivorce mwabivuze ni vyinshi bera muri Amerika nivyo kandi hari igihe usanga vyinshi bifatiye ku butunzi mugabo birazwi yuko iyo umuntu akora wenyene aruha wenyene iyo mukora muri babiri murafashanya abana nabo nyene nibo dukorera none umuntu afise abana babiri ubutunzi buva ku muntu umwe wumva umuntu umwe ataruha kandi bavuga ngo agira inzigo hakavyuka inzara canke iyo dufashanije tuvyumva kumwe umunezero turonka twese. Abantu rero bubatse bariko baranyumviriza ni muze tubereke ingene muri kumwe izi konte muzuguruza mukagira mugafashanya mukaduzanya mukoroheraniriza kuko iryo fagitire yinjiye mu nzu iraba twese turi babiri harigeze kurihira abana ishure turi babiri biratuba twavyanye turi kumwe turi babiri ni ibintu mvumenga ni logique mugabo kubera ko ubumenyi turiko turaronka tutabukoresha co kimwe usanga umenga hariho uwo bitaraba n'undi biraba mugabo birazwi yuko iyo abantu bafashanya umukenyezi n'umugabo wiwe twese turoroherwa. Sinzi ko nabishuye kandi murantahura tugira imana ngaha turubatse yaba Claudine yaba Dr. Paul twese turubatse mugabo murazi ko iyo fagitire ije mu nzu irishwe shefu aroroherwa irishwe madame aroroherwa kandi twe nk'abakenyezi twibike yuko umugabo wacu iyo atari yagiye gupagasa natwe biraturabwira ngo asange ya fagitire twayirishe nawe agira umunezero ntagire stress yo kuraba fagitire kandi turi muhira dufashanye rero kugira ngo twese biturabe ntawe urisida bibazo ntawe bibazwa wenyene. Mu numero zo kumbure zo gucunguza umwanya umwete sinzi ko ndashobora kunganira gato nagira ntunganire Dr. Paul kubyo yavuze mu gihe umuntu adashoboye kuja ku kazi
ni ibintu bikenewe cyane urabona iyo uguze imodoka haba harimo ipine rya reserve iriya pine rya reserve rero ni ukuvuga ko ugize ibyago ipine rikagutobokana uhita uhagarara ugashyiramo rya pine rya reserve ukabandanya none mu gihe tuvuge mu bya income nk'uko Dr. Zena avuze nimba ari umugabo gusa akora mu rugo uwo mugabo income ikagenda ni ukuvuga ko rya pine riba ritobotse eske uwo muryango ufite reserve income ya reserve izoza ikabandanya iriya amadirisa twibuke ko umugore aba ari mu rugo nta kazi afise ataja ku kazi biba bigoranye right so byose birakenewe ko n'umugore azana income ntabwo hano ari bya nibyo muri Afurika ngo umugore ngo nuguma mu rugo arera abana ubu tugeze muri hamwe 21 tugeze muri siècle ya kangahe 21st century so ni ukuvuga ko n'abagore natwe we have to work ntabwo ari bya bindi bya kera ngo umugabo niwe providing gusa especially mu bihe tugezemo ikindi agomba kuvuga ni uko ari abamama abagore bari mu rugo swat ababa bariko baratekinga ko abana bafasha barera abana boza bagatangura ino bagakora ivyo dukora kubera ko vraiment uravye ibyo tumaze gukora ni bike cyane niyo mpamvu tugikeneye abandi bantu baza ngo dukorane dufashanye ibi dukora ntabwo ari ivyanje jenyine ntibireba jewe ntibireba Dr. Zina ntibireba Dr. Paul gusa twese twokoranya amaboko abiri amaboko ijana aruta amaboko abiri gusa nk'ubu je ndabikoze ndi umwe sinoshikira abarundi bose ariko twese tuje aho uri nk'abo baba bari mu rugo vraiment nkubwiye ko ushobora gukora bino bintu ukaba wakorera amafaranga nawe ugafasha umugabo kurera amabisi biti gute jewe natanguye kwiyigisha bino bintu ndi mu rugo ndi muri maternity leave maze kuvyara none nicaye mu rugo ndavuga ati ubu ngubu rero ndi mu rugo reka nige ikindi kintu nshobora gukora iyi subject itiraga mvuga ati ibintu by'amafaranga ni ibintu abantu benshi batazi reka ndavyige ubwo ngo ngize n'ibyago bahita baranyirukana ku kazi hari muri covid ubwo nabayobwije yo kugira iki nabayobwije yo guta inkomeza bino ndabandanya inkomeza nzana income nazanaga tuba muri California harazinge cyane umugabo wanjye we twese twarakora kugira turiho amabirisi umugabo akazi karahagaze je nategeza gusubira ku kazi bahita barampagarika ni ukuvuga ko iyi business iyi dukora narabitanguye ntangura gukora amafaranga ubu vyabaye umwuga mbere nta nubwo nkiri umuganga sinivura ibi nivyo nkora ushobora gufasha abantu uyu munsi nukiri umuganga oya sinkiri umuganga ntago nta consultation ngira ni ibintu gusa nkora byakazi kanye no gufasha bene wacu bose bakiyedika tukava hasi tukajya ibuntu tukava ubuzimu tukajya ibuntu niko bavuga twarababaye cyane muri bino bihugu ni ukuri urabye abarundi bariko baragenda mu bintu bidasanzwe we are struggling niko novuga rero umuntu umweretse inzira je ntacyo bintwara ntibimponje ntabwo ari information nagize ngo ndazigumane jeje nyine ndazishere uno munsi sinyikora novuga ko ndi retired nurse practitioner right akazi naretse income yamye mba hafi mu 200 ku mwaka ibi nivyo nkora tadiri ko harimo amafaranga umuntu wese ashatse yonza twomwereka twege ntabwo turi abantu tuvuga ngo ibi ndabizi ndabyigumana ko nta muntu ushaka ko akorera amafaranga no twe dushaka ko nawe ugenda ugakorera amafaranga ayo ukoreye ukaza ugakora ino account ukaba wagirira abana account zo bajana ku ishuri nawe ukaba watangura account zo gufasha kujya muri retreat utarinze kurirwa uba burden sinzi ukuntu bivuga urusha abantu mu bana ngo bagufashe ukaba urabona abantu benshi bashaka gusevinga ariko ikibuze n'amafaranga cash flow cash irabuze ariko uje ngaha urakwereka ukuntu ukorera amafaranga atari make sinavuga ngaho ariko amafaranga atari make ukabasha nawe kugenda kugira gute ukiteza imbere na only twebwe gusa n'igihugu cyacu none umuntu ahembwe ibihumbi 3 5 10 15 20 30 ku kwezi extra by'amadolari aho ni extra kuyu ukorera deja aya mafaranga bumva yokora iki abantu b'i Burundi yofasha ni benshi abapfakazi imfuvyi amabarabara yokubaka ni menshi ariko twebwe kubera tuguma tuja mu makampani gukora ugakorera amafaranga ariho amabirizi gusa yawe nta muntu ushobora gufasha n'uwo ufashije umuterera akajana n'uwo ufashije umuterera 50 ariko uje ngaho ugakorera amafaranga uzofasha abantu bivuye ku mutima kandi ntabwo ari wowe gusa uzokwimpactinga abantu benshi atari n'umuryango wawe n'abantu bo hanze ugiye nkubaka ibarabara riva hari jaha hatahora hari barabara iryo barabara rizokoresha abantu bangahe benshi
ariko Mhm. sinshobora kubikora nta buryo mfise ariko uje ugakora ivyo dukora ugasharinga information n'abandi bantu ukabigisha uwo yakorera yaboneka tukiteza imbere twese hamwe Yes. mu kurangiza reka Dr Paul mutubwire doc nk'ubu abantu bariko barakurikirana kino kiyago babaye interese ni ukuvuga nibaza biteze iki bazanye iki ubwo muriko murabahamagara Ego turabahamagaye kandi turabahamagaye ico mbona boza biteze ni ukuza biteguye neza bafise umutima upanze neza biteguriye kwiga ubwa mbere ibintu byose ni kugira ngo ni ukwakira ubumenyi bazanane umutima wo kwakira ubumenyi hanyuma bongere baze bategeye mu mutwe yuko ari byiza ko bahindura ingendo ari byiza ko bahindura ivyiyumviro na cane cane baze biteguriye gutegura kazoza ni ukuvuga ya sheke bazokoresha mu kwivuza igihe bazafashwa n'indwara atagishobora gukora ya sheke izosohoka igihe kumbura bitavye Imana ya sheke izoriha amafaranga y'ishuri y'abana batenze gufata amadeni baze biteguye kuyandika imbere y'igihe kuko hajya ngo ukutamenya ni ukuvuga ni ukubura vyose ngira ngo nimba ata kandi kajambo kinyongera mugabo ndibaza ko nubwo tuvuze vyinshi ngira ngo hamwe hoba hari ico tutavuze ko vyari ngombwa ko abantu bakimenya ufise akajambo ngira yo karangiriza reka ngende reka mvuge nta kibazo nagomba kandi ndavuga nsharinga kano kantu nagomba mpamagare nagomba mpamagare umurundi wese ahari mbese si n'abarundi gusa uwo ari we wese yumva kino kiganiro akumva ivyo tuvuze gufata action hindura mindset ivyo turiko turakora ngaha bifise akamaro kandi akamaro kadafitiye akamaro just twebwe gusa abantu bose nabonye kano gafoto somewhere kavuga ngo someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago nimba umuntu yicaye mu giti gifise munsi y'igitutu igiti kizanye igitutu no munsi nukubera wa muntu sometime many years ago imyaka myinshi iheze yateye ca giti ico giti rero gitebwa uno munsi it's not too late nubwo ubimenye uno munsi it's okay it might be ashobora kuba ari too late ariko it's never too late it's better to start better than never gutangura uno munsi aho kugira ngo ntubikore na gato nimuze twese dutere kino giti tugiteye ino munsi kizofasha abantu benshi nawe nyine kizogufasha ushobora kwicara muri ico gitutu ukiriho ntabwo ari igitutu kizicaramo abantu gusa muri in the future nubwo twabibonye mu byo twavuze nubwo badukurikiranye nawe wose so action itegeshwa gufata ryari uno munsi procrastinate hari ibintu dufite muri community zacu bita procrastination mu Gifaransa nuko nyine information urayumva ukigira nkaho utayumvishije ngo nzotangura ejo bikavyara indwi zibiri zikavyara imyaka 5 nta action wafashe down the road ibintu ukagushikira ngo iyo menya iyo umaze kuvuga iyo menya iba ari too late so fata action uno munsi ndazi ko turi busy aho tuvuga ngo turi busy ibi ntibifata appointment ifata iminota 20 canke 30 fata appointment ni free ntacyo ducaginga ni free jewe if anything n'umwanya wanje ndaguhaye kugira ndakumviriza nguhe n'ibintu bishobora kugufasha ico koko cyo kunanira fata action saba appointment wumve wigireho hama uteze imbere n'abakuri n'abantu bari muri entourage yawe merci nuko murakoze nimba ata kandi kajambo ngira ngo tuce turangize ikiyago jewe nagomba shimire Agaciro Media nongera mpamagarira abariko batwumviriza nkuko Claudine bivuze tuve mu majambo tuje mu bikorwa kandi abarundi barayamaze bati uvuga ngo nzorindire ejo ugafata bikoze reka rero tuje ku kivi tubikore muduhamagare tubereke nyine twabigenjeje hama namwe mwenge twabibafasha mu bitangure kandi mukingire imiryango
kandi umusesekara tuwusesekaza iwacu i Burundi kuko iwacu ni Burundi nk'uko navuze twatsindara ngaho muri Amerika twatsindara muri Canada mugabo imitima yacu benshi iri mu Burundi imiryango myinshi yacu mu Burundi rero nta kuntu twoguma tugira procrastinating ngo nzobigire ejo nzofe ntabigize hanyuma abiwacu bagume barindiriye rero iwacu ni Burundi reka twiteze imbere hano hanyuma duteze imbere iwacu nshaka kugira kandi ndabashimiye cyane nuko ndabashimiye rwose Dr Zena Dr Blaise Dr Paulo ndabakengurukiye rwose ku mwanya mwafashe musigurira abarundi n'abarundikazi kumenya ikintu ntugifashishe abandi ku bwanje ndagifata nk'icyaha umuntu aba apfuye atihanye nuko ko mwagize uwo mutima Imana ibahezagire abantu bavyumve ejo tuzobona ibintu byateye imbere bizoduhimbara cyane tuzohure mu biganiro by'ubutaha wari kumwe na Omdishanyuma bye bye